Ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye. Uyu munsi rero nagira tuganire ku kintu kijanye n'ubute. Ubute ni ikintu kigutuma udakora uno munsi ivyo washaka gukora ahubwo kumva wo bikora hanyuma mu mwanya uza ejo hirya y'ejo kikavyara ico bita procrastination. Nagira rero ndakubwira ibintu bine bishobora kugutuma urwanya ubute kandi bikagenda neza, ugashobora kuba umuntu w'umwete, ugasanga ukoze ibikorwa byinshi biguteza imbere. Ikintu ca mbere ni ukuvyuka kare. Hariho abavyuka saa 10, abavyuka saa 11, watevye isaha ya 12 akaba ariho ubuvyutse. Ikigira kabiri ugusenga, ugasenga uwo munsi ukawutegura, ni ukuvuga ugasenga Imana kugira ngo uwo munsi bigende neza. Ndetse n'abadasenga bariho bagwanya ubute bo bagaca bagira ico bita meditation. Ariko je ndakubwira gusenga kuko nivyo nzi, ugasenga Imana. Ikigira gatatu ni ugutegura ivyo ukora uwo munsi. Programa z'uwo munsi ukazandika, canke nimba ari ushobora no kutazandika ariko ukavuga uti kuva saa moya gushika saa ngapi nzoba nshitse ku kazi, kuva nzoba nkoze ibi n'ibi n'ibi, kuva isaha ukabipanga ku buryo ushikana ku mugoroba aho uza gutahira. Ni ukuvuga ikigira kane ni ukuryama kare. Mvuze kuryama kare rero ni ukuvuga hariho abantu baryama saa moya z'ijoro, saa 2. Ugiye kurenza ukarenza saa 3 uba utanguye kuryama utevye. Iyo rero wakoze ivyo bintu bine ndakubwiye, haba kuvyuka kare, ugusenga, gutegura umunsi no kuryama kare, ivyo bintu bizotuma bihindura ubuzima bwawe ku buryo ushobora gusanga ibikorwa vyawe vyateye imbere kurusha. Ndeka ndababwire akarorero. N'umuntu umwe yabwiye abantu yuko atanga umuti w'ubutunzi. Uwundi muntu ni nagakuru kugufasha kugira mu bitahure neza. Sindiko nabwira ngo nukuri canke ni kinyoma, ariko murabizi ko ari ubukuru bwabaho kugira ngo ugire ico bwigishije. Ni inkuru numvise uko ngoma ndayitanga uko nanje. Hama rero uwo muntu atanga umuti w'ubutunzi, aragenda afata ibintu atekera mu gahuzu nyene canke mu bihubahuba sinze ico yatekeyemo. Haramubwira ati genda upfungu aka kantu ugashire hajya mu bidandazo vyawe. Imisi yose uzobe wahashitse imisi yose saa 12 zo mu gitondo uzobe wuguruye. Indya bazozigusanzeho, abantu kurangura uzotuma, azoguma huguruye gushika 12 z'umugoroba. Mwico gihe rero wewe ntuzokwigere wugaye, ni wugaru uzoba wugaye umugisha. Uwo muntu yaragiye arabikora uko imisi yose 12 akaba yuguriye iyo botike yiwe. Hama kaka numva yagashizemo yavuga ati ninugara umugisha. Naho yagiriye ingorane nyabaki ntiyashobora gutaha. Nukuvuga kurangura yaratuma abakozi, hama bikamusanga aho caka telefona abo bantu babiranguze bakabimusanza ngaho, akaguma yuguruye gushika 12 z'umugoroba akaba arugaye. Abikora uko arateba arabimenyera. Munyuma rero niho wamuntu yamubwiye ati burya rero nta muti wundi naguhaye kwaro kugira ngo ushobore gukora nyene utaruhuka. Kuko abantu baraza mu gitondo bakamusanga aho, bagenda gufungura saa 6 bakamubonaho, umwanya n'umwanya bakaguma bamubona. Kubera rero ukuba uri mu kazi umwanya wose kandi ufise ivyo udandaza bisohoka n'ingoga, ivyo biratuma urwanya ubute. Uwo muntu nta bute yagize kuko yararonse umuti wavyo, nubwo bari bamubesha, ariko urumva yuko wewe yagerageje
agatera imbere. Rero abantu benshi murabibona kenshi umuntu ashobora kuvyuka saa 3 zo mu gitondo agaca agenda ku kazi agahitana icayi mu kabari kuko ngo abatunzi ntibanywera icayi hamwe n'abakozi mu nzu, agaca ashika ku kazi saa 5, dufate n'umudiregiteri general ahantu saa 6 agaca ahitana umwana ku ishuri, aho agaca agenda akaryama agaca agaruka saa 9 agasinya akadosiye kamwe. Ngabo baba fonctionnaire twujuje cyane batumye igihugu kidatera imbere, kandi ukabusanga niyo bageze guhembwa bahembwa amafaranga menshi kurusha babandi bazinduka kare. Rero kuzinduka gurwanya ubute ni gukora ivyo binena bibabwiye ngo marasubenda bibasubiriremwo. Hariho kuvyuka kare, hariho gusenga, hariho gutegura umunsi no kuryama kare. Rero n'ikintu cyo kugira ubute mu migani mu gitabo ca Bibiliya ari ahantu ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugende mwigire ku kimonyo. Ku kimonyo nubwo ngo kitarima, nubwo kitagira umutware, kiraziganya indya zacu zo muci. Ikimonyo ngo ntikigira umucamanza, ariko ngo kigira ubwenge bwo kwiziganiriza. Rero ngo nawe ni waryamira ngo henge mbere ryama gatoya, ngo hembe ndabotera, ngo ubukene buzogushika ko ngo upfe nk'umwambuzi. Rero inshuti mugenzi wari kurakurikira kino kiganiro, ndaguhimiriza kugira ngo ugire kugwanya ubute. Jewe ubute nabugize umwansi, ari naco kituma ndiko ndababwira yuko hajya ubute ari umwansi witerambere. Ushaka gutera imbere ugwanya ubute. Mu bintu byose rero wokora wogwanya ubute, kuko ubute bushobora kugutuma hariho ico bavuga ngo ubute butera inzara. Nakoze numva bavuga ngo ubute butera inzara. Ubute butera inzara kuko iyo uryamira, iyo atacukora, ibaze ni wowe wari kurima ufise itongo rininiya, mugabo urimye akavi kamwe kubera ubute, nta kandi kavi ushizeko. Wari umudandaza kubera ubute ugiye kuryama saa 6 ku kazi harugaye, kubera ubute uranguye utudandazwa dukeya wari kurangura byinshi, kubera ubute wasivye gusenga, kubera ubute wasenze umwanya mutoya, kubera ubute byanse ko wisonzesha, kubera ubute wisonzesheje isaha imwe canke amasaha 2 canke nta n'umunsi umwe. Ubute rero bukora ku mpande za zindi zose zigize ubuzima uzi. Ubute bwonona hose. Iyo rero utagwanije ubute mu kintu cyarije cyose ugira ingorane. Ariho ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwabona umuntu w'umunyamwete mu byo akora ngo ntazokorera abanyarucari, azokorera abahambaye. Ni kuvuga rero n'ijambo ry'Imana abantu babaye inspire muhemu y'Imana rero mu bantu bakandika amajambo y'Imana afasha benshi. Ikintu cy'ubute bakivuga ko cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ku bute, abantu bagira ubute yuko atamugisha bashobora kubona ataka. Donc nukuri no mu buzima bwa minsi yose umuntu agira ubute nyene yama mu ngorane, kubera abenshi bashobora no kwiga dukeya kubera ubute, akumva nta kindi yoshiramwo. Hariho abantu kubera ubute badashobora no kumenya ikintu bita email carico, kandi bafise ku kazi bafisemo ama internet. Kubera ubute hariho umuntu ashobora kuba afise ordinateur imbere yiwe ikamara imyaka 2 ariyo gukina amakarata canke tanakima ikoresha. Kubera ubute umuntu ugasanga yarabaye yarafutanye agiye mu bukene utagira uko bungana kubera ubute. Kubera ubute. Rero inshuti mugenzi wari kurakurikira kino kiganiro, ndagomba yuko ukiguraho kukivanye naho kigushikanye ku buryo ejo uzovuga uti naragwanije ubute. Uzogwanya ubute rero muri bimwe bine nakubwira: kuvyuka kare, gusenga, gutegura umunsi hamwe no kuryama kare. Rero naho butaha mwari kumwe na Genome Kazabukeye. Ntugende utafyonze kuri sabone canke kuri subscribe bivanye no uri mukoresha, hama unabisangize n'abandi kugira abantu benshi bave mu bute dutere imbere twese. Murakoze.